GNFILMS, Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche ubusimabukuwa icho wabubikiche iubikicinesa uiguhani nyungu iubikicinabi uiguhani nyungu ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka. Hey, Rita. Yingira. Ora nari ngiye tutavuga. Ewe. Amujo hari abantu bangahe? Wese nakujije kuzana ngaha muri inzu tambira. Umwana yambiye yuko ngaha hari abantu babiri, mwaraye muri batatu. Filijanti sinkeneye yuko uzurazana abantu buzuza mu nzu bararanga. Erega barangizuriza toilette. Kandi bariko banyuzuriza toilette irangora kuvidura. Nanga amafaranga menshi kugira bavudura. Sigiye kubikwemerera ivyo bintu. Abantu batatu bose mu nzu. Ivyo ntusingiye kubikwemerera. Kandi aho bagenda no muri douche, ari bangahe? Ugasanga amazi yanje barahejeje. Factory kaduga. Ivyo vyose ku gatwe kiwanje. Ivyo ntusingiye kubikwemerera, cyo singiye kuvyemera. Nana gatoya. Nana gato. Ko nukuri kuzimu. Nibikiye kuvyemera. Nana gato. Madame Yvette, nagusabye imbabazi vraiment. Nkuko nabikubwiye ego twari turi batatu nkuko bavyumvise. Ariko nibibaye no munsi. Donc bashitse mu ijoro kandi nanje ngira ngende. Sivyo? Umbabarire rero ubugiye kwana nababiri jewe nazanye hanyuma jewe ntangenda ntuzongera kumbona hangaha turi batatu. Yego. Okay, bari he none? Bari he? Okay, bahamagara. Bahamagara ndiko ndihuye. Sami? Sa? Ngo. Ko nabikubwiye naba ngaha. Naba. Ndi twebwe. Ewe ndanaronka rero. Ego. Ngo yitwa ndiyure. Nitwa Sami. Ngombe? Sami hari nakandi baro bashira ko kamista. Mister. Now. Nitwa King Sabbas. Inde. King Sabbas. Nduri michu. Ngo ki. Man. Birambe mboni. Ewe nguri samu. Ariho akantu bita kamista. Mugisagara bagora siya batingo. Bararyohe gwa. Apana kumenyera joyo. Ntumenyere. Aje ndi nyene urupangu. Uravyumva? Kizira kumenyera. Abona. Kandi kindi. Aje wese ndi hase. Urumva? Aje sifasha abanyerera bumwe barabara. Mukumva mutazompa amafaranga. Regiriye rema. Urumva? Izo basohotse igiti. Abashuhirize n'amazi. Abona? Ikindi rero naco cyo kwitondera. Ngaha abavoma saa 10 z'ijoro. Ugomba zana amategeko mushasha ngaha. Ni z'ijoro niwe uraca. Okay. Saa 10 z'ijoro. Mutaravoma amazi nzoba ndayugaye. Muzoca mugenda kuba biga biroho hajya. Hariya. Niyo muzoca muza kumubiro. Abona? Mwanyibutsa gatsina kawe. Ogweki. Akazi. Urakane zina jiwange ndi mabuja. Ho.
hanyuma sami nabonye ukuntu madame Yvette ameze nuko nyene hanyuma sami nabazanye mbizeye urabona amasigiye inzu niho naje nahanda yiriha noneho ngira ngo arabonye kuwa mubonye aha abazi basize baruhije nta by'imifitinato amafaranga ku itariki amazi ku isaha abantu mubazanye ngaha muze mwimenye nimuze mu nampamagara saa 10 nyene y'ijoro nyene kwe urumva rero nawe ntuvyumva hajya ntabonye kuhatswe none nabona ubushuhe bwa hani Bujumbura tuzora twoga rimwe ritarenga ku munsi bikunanye urasubira iwanyu ahubwo jewe ndagiye kuko nubundi amasaha aransize kandi rero twumvikana ndagaruka gutora twatuntu tunasubiye yego musigara amahoro Imana izobarinda ntaco muzoba Sami aha nyene nabona ubushuhe bwa hani Bujumbura tuzohora twoga rimwe ku munsi none ukugira tuve ruguru wari watohoje ko tuje muri no nyenga y'umuriro erega umugore ari hano arapababiza aravuze numva nyamugigima numva n'inzira ikigirwa gukikikikiki ndavuga ati karabaye erega sinari bwumve umugore avuga gatontomwe iyi niyo bita Bujumbura iyi niyo Bujumbura ikindi cyo gisagara rero nona uno muntu tuzoshobora King Sabbas tuzomenyerana nawe okay gusa ikintu kimwe umenye icyatuzanye nga mu muji ico twaje nga mu muji kurondera sawa okay amare kambe ndagenda gusasa kuko uyu mutipe yagiye adashaka Icho wabubikiche ubuzima buguha icho wabubikiche iyo ubikije neza uyiguhana inyungu Ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ubuzima buguha ico jewe ndi umwana wa Nikodemu. Nikodemu wa muhisi. Umuhisi? Papa. Ni papa wanje. Ni papa wanje. Yo, ryagiye kera. Yo. Jone mwahora kugira ko yapfuye kera ntimurabimenya. Muryarigiriye kwera rya anye inyuma yuko umugore we wapfuye. Nawe yaciye akurikira nta namezi 5 yahaciye. Jewe ndi umukobwa wiwe. Nagiye kera. Aha nari ngarutse kuraba abavyeyi banje n'umwana wanje. Wowe uri ngaha kubera iki?
jewe aha ni kwa papa wanje hariho abavyeyi banje barahaguze kera mbere nari ndahaciye vuye gusenga gutanye nari nciye kuraba mama none sanze atariho bari data yapfuye agurishije itongo kera ahubwo we nta n'inkuru umenya wahurahe wari muri kino gihugu c'Uburundi jewe ndi mama Finire namusize ngaho nimuduhe amahoro cyane amahoro rwose amahoro cyane imisi myinshi yego n'amakuru y'imeza yo dokasi yemwe aragarutse turaba umwana arakuze yego mama n'umuronka yo mama wawe si hariye aragwaye kweri yego yagiye kwa muganga umusaza buramurembeje yego aha nari nje kumuraba ndabe na data none data yasize agurishije Finire kandi igihe ugiye abavyeyi bawe baciye bakagukurikiza ngo ntibakagusangije i Bujumbura bakankurikiza yego bankura hehe yemwe barakazanye kweri Dorcas ugiye hehe ndo mwana musigiye ngo urikura barakazanye hehe bari baza aho ndi jewe yemwe barakazanye iyo niyo nkuru dufise nta n'akayambu kiwe dugifise twebwe ubu ahubwo ndumiwe nayenze ngo muri kumwe cyane ukuri hangane none umwana wawe ubunyene ntuzi yarika mu kana Ega mwana yo mwijoro bakokana uwo mwana ari hehe ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu mwana wacu ngiye kugusiga hano kwa nyokuru wawe ariko mwana umenye ko ndagusize ntagukunda nuko ubuzima bwase uzanye kwa nyokuru wawe ndagusize mwana wanjye nakwitiranije na so wawe so yitwa Nkurunziza Diodone nawe nakwise Nkurunziza Finire hama nanje nitwa Ntahomvukiye Dorcas agafoto ndagusigiye mwana nako uzoza urandabiraho wibuka ko ndi mama wawe mwana wanjye nagukunda ariko nuko ubuzima butanyoroheye Dorcas ugiye hehe ndo mwana musigiye ngo urikura ihangane n'ukuri ihangane ko wari wamusize
sinzi ngene ngira uzosubira kurondeza ukundi n'ukuri finira nta nakayambukiwe tugifise ino kuko ukigenda barakurondeye twibaza ngo bamugushikirije kwe ashaho rero aho ihangane. Abo ngaha Hey, Constance. Uraho neza? Nabaho. Amahoro. Namahoro. Yo, uraho? Ego. Urahageze? Ndahageze. Arakuzana gushyira ku gipangu. Ego washikanya hajya. Yo, ni karibu, ni karibu. Ni karibu, ni karibu. Cyane. Constance. Ukaba urahageze n'ahangaha iwacu mu Rwanda? Ego. Nahageze pe. Wahabonye rero gute? Maboje. Ni heza. Urumva barubaka amazu mare mengo umuntu agomba aje mu ijuru. Uri hariya hejuru. Ziriya ziteranye ubwoba rero. Maboje nukuri ndagushimiye cyane. Uzi yuko narinze kuri murambeshe utazonzana ikigali. Ntabwo buriya nakinaga. Nene bikubwira rwose ngiye ndi serious. Kubera abantu babakoze nyene barafise ukuntu baba badufata kuga iyo ubanye n'igihe n'umuntu ubanye n'umukozi wawe kandi ngiye ndakwizera umwana mwiza buriya niyo ndi nahanga Kigali naje mu Rwanda no gusiza hari uri kumwe n'abana banje mba numva nta kibazo gihari mba numva niyo nagenda nkamara n'imyaka myinshi ari wowe uhari nta kibazo nagira namaze bese wamaze kwinjira muri famille yacu uri nk'umwana mu rugo akaze cyane bashama n'abana nyene baraho ariko nyene bafise ukuntu nyene baragoye kandi banamenga barakuze ubo bambaye ubwaga sinzi imyitwarire yabo oya vraiment buretse ntacyo turaza kubiganira uwundi mwanya ndagira ngo wicare wumve uruhutse utekane wumve hano uri mu rugo sibyo? Yego. Reka nzi ngujyanire igikapu hari hanyuma rero reka ndebe ubwo budekandira ahantu uri buze kuza kuba kujyanire n'ibyawe. Nizera ko watuzaniye bidaga nazanye n'uburove. Damas. Yani mimi nashangaa. Ile demu ile. Check your life. Nakwambia nitawamaliza. Yani sikutegemea kuwa naweza kukubali. Hivi John, ni mara ngapi nakwambia kuhusu mademu? Na mbona unakalama mademu tu? Unaweza kuwa nasaka maisha au unakalama mademu tu? Ndugu yangu, utakufa nakwambia. Damas, hivi ni mara ngapi nakwambia achana na hayo maneno yako? Tumefanya miaka mingapi tuko tunatafuta maisha? Miaka mingapi? Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba umechoka sasa kutafuta maisha, unakalama mademu sasa ndio maisha yako. Bro. Ngaramise. Kama vile hawa wanakuja mjini kuvamia tu. Hivi unadhani wewe utatoboa? Watu tuna miaka dahari hapa hatupati kazi. Nashangaa kwenyewe huko kwao ndio kuna kila kitu, ugali wa bure, sijui vyote. Unaona lakini anakuja hapo. Anafikiri atapata nini?
Mjini hapo togo mjini si wenyewe tu hapa tunashinda kutoboisha wewe. Achana na. Takufa bure hapa. Achana na. Na na vimbo tafikira nakula vizuri. Hatari. Very good. Sawa. Hari? Mahoro. Ndabona ibigori byarakunze. Mahoro mufasi. Murakomeye. Ibigori byiza pe. Ntacyo bibaye pe. Ebe abandi babaye. Shikari ya mboga murayiko niyo baye. Ibigori. Yego. Abahani. Karibu. Karibu. Amahoro cha. Meza. Yo warakoze. Ariko Imana ni nziza. Fini. Warakoze nawe. Ariko je ntabwo ndifini. Yaani wewe acha tu. Sana nayo huko. Ajifanya anaweza. Maisha yenyewe hapa tunashinda si wenyewe ndo wazo. Amahoro bagenzi. Bagenzi mmeze neza. Mwanyemera nticyatwaganye. Sangi? Akia nta kibazo. Muvyejendi Beritra. Ako finira ngaha ya nunga. Yego finira yarabaye ngaha. Ariko nakiri ngaha muvye. Yagiye. Ndatangaye kumva umpamagara finira. Yagiye heno. None waribagiye umwana wa finira yarengeye mu gisagara. Sasa nilikuwa napenda nikae na nyie kidogo ili tuweze kuzungumza na wiki matatu, kwa sababu mimi pia ni kijana mwenzenu, au si? Umetulia Kiswahili wapi? Historia yangu ni ndefu kidogo, na nikisimulia huenda tunaweza tukashinda tukiwa tumekaa hapa na tutapigwa na jua kali tu bure. Ni kwamba mimi japo nimetoka huko mkoani, nilizaliwa huko Gitega, nikakulia huko. Mimi nimesoma, japo maisha yamenipiga kweli kweli. Nilifanikiwa hata kumaliza chuo. Wakati tuko chuoni, kuna kipindi tulianza kusoma Kiswahili, na Kiswahili sanifu kabisa. Nikijaribu kukumbuka wakati huu, yani mimi nilikuwa kama kituko fulani, kwa sababu nilikuwa sijui neno hata hili moja la Kiswahili. Lakini nilivyokuwa nachekelewa na wanafunzi wenzangu, imenipa jitihada ya kufanya utafiti mpaka nijue kuzungumza Kiswahili. Kilichonisaidia, kuna kamusi, kuna kusoma vitabu vya Kiswahili, ikiwemo hata vitabu vya dini, lakini pia nilikuwa mfuatiliaji mzuri wa maigizo za Kiswahili. Hiyo imenisaidia kuweza kujua Kiswahili. Lakini by the way, tuachane na hayo.
Mimi nitaka kukaa hapa tuzungumze kama vijana. Mkiniona hapa msinichukule kama mgeni. Ni kweli ni mgeni machoni penu, lakini ningeomba mnipe nafasi kwa sababu kilichonitoa huko kijijini kwetu, nimekuja hapa kutafuta maisha. Na siku zote usilojijua ni kama usiku wa giza. Najua nyie ni wenyeji wa hapa, si ni kweli? Katika njia zangu za kutafuta maisha nimekuja hapa. Nina imani pamoja na masomo yangu, pamoja na elimu yangu, kwa wenyeji mnaweza kuwa mlango mzuri kwa mimi kuweza kutoboa. Historia yangu ni mbaya na singependa kusimulia vingi, lakini mimi ni mtoto ambaye nilikulia kwenye familia moja hivi, nikidhani kwamba huyo aliyekuwa ananilea kwamba ni mama yangu, lakini kumbe hakuwa mama yangu mzazi, kwa sababu niliokotwa nikiwa na miezi 9. Hapa nilipo mimi sijui baba ni nani, na sijui mama yangu ni nani, na sijui kwamba bado wapo hai au kwamba ndo tayari washafariki. Ariko gamana niwangirira ubuntu nkasubira kubona umwana wanje, nukuri ndazi ko nakoze ibikosa rikomeye cyane nkata umwana, ariko numva umutima wanje utabaguritse. Uzontabare nsubire kubona umwana wanje. Narabaye gito. Mukobwa wahageze? Yego, ngeze. Amakuru Neza. waje neza? Ko ndeba se wabyambariye. Yego. None amakuru Ni meza. umeze neza? Yego. Nta ngorane nahuye nazo mu nzira? Nta ngorane nagize. Asha naho nari guhura n'ibindi bintu mu nzira. Inyota nari mfitiye ino. Asha ntabyo nari kwitaho. Oya wisanzura hano ni mu rugo ntugire ikibazo. So abana bameze bate? Bara. Kubanje kuzama akantu ko guseka bite? Arisa ameze neza? Ise nyine araha umugabo. Naje nyine tutavuganye ngira ntibyari bwamurekure. Ibiki bimurekura? Oya kwa kwifsimira. Mva mko. Ke ntuzazana imikino. Uri kumva neza? Ke nta mikino ngira. Imikino nk'ingo y'ababoyi, imikino nk'ingo y'abana, nge ntayo ngira. Nakubajije ni ibiki byamurekura? Ni ibiki? Sobanurira. GNFILMS, good news films, double favor without limits.